ibyo bintu jewe nkiriho Imana nayihoraho igaca ikubwira iti ntiwiganyire. Je saurai comment faire. Nzomenya ingene ndabigenza. Tuzivuga arivyo birivyo. Umuntu rero ashobora guhitamwo kwakira birya Imana yavuze canke akabica ku ruhande. Ariko rimwe rimwe umenga hariho ububasha budutwara ku ruhande y'ivyo Imana yavuze bwaturushije inguvu, ugaca budutwara iruhande y'ivyo Imana ivuga. Izo nguvu rero, ubwo bubasha bundi budutwara kure y'ivyo Imana yavuze ngo ntitwiganyire, turagomba kubutsinda mu izina rya Yesu. Kandi ibigwanishwa byacu naho turi n'umubiri, byo si byo mu buryo bw'umubiri, kugira ngo dushobore gutsinda ayo maganya. Hari ibigwanishwa dufise, ivyo bigwanishwa bifise ubushobozi imbere y'Imana bwo gushingura karimbi no gukuraho impari n'ikindi cyose cashiriweho kurwanya kumenya Imana. Niko ijambo ry'Imana ryanditse. Amen. Ivyo birwanishwa rero nivyo twakira muri iyi myanya yo gusenga no gusangira amajambo y'Imana. Ibirwanishwa bidufasha kuba mu buzima butiganyira. Mungu asifiwe sana. Ninde yumva ko bigoye kubaho utiganyira? Biragoye kubaho utiganyira? Abasigaye biraborohera. Abo bigora nibo nashaka amaboko. Abo bigora ukumva ati nukuri biragoye kubaho utiganyira. Ndahura niki nkumva ngize ngo yo, ndahura n'ikindi nkumva n'ubundi naco kimfyonza ahantu. Mugabo ninde kandi yizera ko Imana ibishoboye kudukiza ubuzima bw'amaganya? Imana ikomerwe amashi menshi. Haleluya. Dusome amajambo y'Imana. Nukuri ndifuza intsinzi ko itaha mu buzima bwacu. Kukwezi kuze guhere ushinga intahe ngo ikintu citwa kwiganyira nagisezeye muri 2022. Caheranye na hariya. Inkuru nokubwira nuko kwiganyira no kutiganyira bitavana n'ubunini bw'ikibazo, mugabo bivana n'ingene inforo y'umutima imeze. Ubwo rero uca wumva ko Imana iduhinduriye inforo y'umutima, turashobora kubaho tutiganyira. Amen. Dusome Matayo 6:31 kugeza ku 32. Matayo 6:31 kugeza ku 32. Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika. Ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Imana ishimwe. Dusome no muri Abifilipi igice ca 4 umurongo waho wa 6. Abifilipi igice ca 4 umurongo waho wa 6. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanijwe no gukenguruka. 7. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshimamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cane.
nari gusoma iki gice gushika ngejeje ku murongo wa 19, mugabo murashobora kubandanya namwe muvyisomera. Mugabo reka dusimbe muri ico gice nyene murongo wa 10, dusimbire ku murongo wa 10 tubandanye tugeze ku 13. Ariko ndanezerewe cyane mu mwami wacu, kuko ubu mwahavuye mukongera kubabara ivyanje, kandi mwaranabibabara ariko mukabura uburyo. Simbivuze kubw'ubukene, kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira umurengera. Muri cyose no muri vyose natiwe ibanga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, ryo mu vyo kugira umurengera no mu vyo gukena. 13. Nshobozwa vyose numpa inkomezi. Amen. Dusome Yesaya 41 umurongo waho 10 kugeza ku 14. Yesaya 41 umurongo wa 10 kugeza ku 11. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Ehe, abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangane. Kuko je Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. 14. Ntutinye musiba we Yakobo, namwe nkehwa z'Abisirayeli, nzogutabara niko Uhoraho agize, kandi Uwera w'Abisirayeli niwe mucunguzi wawe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Komera amashi ijambo ry'Imana igifise ububasha na n'ubu. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Yohana 14 murongo wa 27. Yohana 14 murongo wa 27. Ntimukiganyire mwibaza ivy'ejo bibazwa Imana. 27 muri Yohana 14. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho si mbagabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Imana ihabwe icubahiro cyane. N'ayo majambo tugira dufatireko, tuganire akanya gatoya, dushe dusenga. Yesu ashimwe cyane. Ndagoberwa gushinga intahe naho umwanya ugoye. Kwiganyira biri uburyo bwinshi. Kwiganyira bizanana inzira nyinshi, ariko kandi kwiganyira sivyo vy'abana b'Imana. Yesu adufashe cyane. Aleluya. Bashaka gukwibutsa imbere ya byose yuko muri Kristo Yesu twahindutse abana b'Imana. Aleluya. Muri Kristo Yesu twahindutse abana b'Imana. Kubwo kuba abana b'Imana rero, hariho ubundi buzima duca duhamagarirwa kubamwo, hariho ubundi mutima duca duhamagarirwa kugira, umutima w'umwana ariko umwana w'Imana. Vuze ibintu bibiri. Umutima w'umwana ariko umwana w'Imana. Nayigeze kubatera inkuru. Umwana w'iwanje yabonye se wiwe agiye, aca aramubwira wewe agiye kugura itike ya Volcano, nawe aca mutuma itike y'indege.
indege yabonye mu kirere igenda, indege atarurira. Hanyuma caramubwira ati sawa. Yakize kuhava, papa wiwe nawe yasigaye aratekera ibintu. Nta biharuro byinshi umwana akeneye kugira yemere ibyo bavuganye nasi. Hano nta biharuro byinshi. Iyo ndege iza kugwa he? Iyo ndege ndayuririra he? Iyo ndege none iyo tike yo yiva he? Mbe hajya papa arashoboye kugura itike y'indege? Ibyo navyo yibaza. Ibyo byaratubaye. Yasigaye aratekera. Tuti none kuri kuratekera, papa agiye kungurira itike y'indege. None bica bigenda gute? Nca ngenda n'indege. Iyo aja ntumubaze. Iyo ndege yita uko yitwa iyo ndege ntumubaze. Umutima w'umwana ariko umwana w'Imana. Ngira uri hafi yo ndakwifuje kugira umutima w'umwana ariko umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Umutima wizera, umutima uzi ngo data arashoboye, umutima uzi ngo ibyo twavuganye na data nivyo. Nta birebire nkeneye bindi. Ibyo twavuganye na data nibirya nyene. Imana ihabwa icubahiro ko noneho data ibyo muvuganye niteguye guhemuka. Nibyo yasezeranye n'ivy'ukuri. Dukomera amashi Imana twizera. Ntimukiganyire. Aya majambo hano twayasomye Yesu niwe yayavuze. Ibaze rero Yesu aje akakubwira ati mukiganyire. Tuzusubire kwiganyira. Ari waje akabikubarira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndazi na babandi bonyene baririmbwa amazina ngo tumenyane. Havuyemo umwe upanze inzu ya 250,000 akaza akakubwira ati muri bamwe baririmbwa murabazi, bamwe baririmbwa ngo tumenyane. Urumva havuyemo umwe akaza akubwira ati kuvira igenekerezo turiko wewe ni witwararika ibisigaye ariko ikintu citwa inzu y'ibihumbi 250 naho bazokudugirizako canke ugashima kwimuka ikagera ku miliyoni ntudusubire kubyibaza ivyo bintu jewe nkiriho nzovyitwararika. Bavuze amen kandi atari n'Imana. Ibaze rero ari Imana. Haleluya. Ivyo bintu jewe nkiriho Imana nayihoraho igacubwira iti ntiwiganyire. Je saurai comment faire. Nzomenye ingene ndabigenza. Haleluya. Amen. Bishobora kuba rero ari kindi kibazo kitari inzu. Bishobora kuba ari intege nke. Bishobora kuba ari agacupa kakuboshe. Mugabe Imana ikabwira iti ntusubire kwiganyira kuva uyu munsi nyene ndakubujije kongera kwiganyira kutazoriheba jewe ndabishoboye ndagukijije. Uca utaha uko nyene utahanya amahoro. Amen. Icharicho chose akisema anatenda. Anatimiza. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Asezeranya arashitse. Amen. Hari ibintu biza bikatwibagiza ubukuru n'ubwiza vy'Imana. Bikatwibagiza ububasha buhambaye bw'Imana. Mugabo twagomba natwe tuvyibagira ivyo bintu, twibuke ubukuru n'ubwiza n'ububasha buhambaye vy'Imana yacu. Rero Yesu yaravuze. Abizeye Yesu nitwe twaje hano. Amen. Sivyo? Hano nituraba Hindu, hano nituraba nde, nituraba
babandi bose badondagurwa, nase kubivuga kugira ngo ntabwo umenga ari abantu ushatse kugora. Mugabo ntituri barya, nta rindi zina na rimwe twawe dukwiye gukirizwamwo atari irya Yesu. Abafise ayo yandi nibayategekeshe ivyo bakeneye namba batabara, ariko tweho dufise izina ritananirwa, nta n'irindi dukeneye kugerekako, ni izina rya Yesu. Abizeye Yesu yatubwiye ngo nimukiganyire. Yeye anajua, arazi uko biza kugenda. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Nagira tuvugane ibintu bitatu gusa ku Mana, kandi Imana imfashije ndabivuga mu majambo make nawe uvyakire. Amakuri atatu, 3 vérités. Amakuri atatu y'Imana. Ingeni ukuri kw'Imana gutatu. Ubwa mbere, Imana iri responsable. Imana kirundi kirananira. Murakimfashisha ni mwakironka. Imana iritaho ivyo iriko irakora, si umuserugo aturugo, si uvyara akibagira ko yavyaye, si utangura igikorwa ukamenga yagikoze atagishaka. Ninabivuga muri iri jambo rindi muca muvyumva, ni Imana yitayeho abana bayo. Il est responsable de ses enfants. Alléluia. Imana ishimwe. Rero nico gituma hariya twasomye muri Matayo hatubwira mwebwe ntimusubire kwiganyira ivyo nkuko abanyamahanga babigira, kuko mwebwe so asanzwe abizi ko mubikena. Imana ishimwe. Iyo umwana azi yuko umuvyeyi wiwe yitwararitse ikintu, reka ntanga akarorero, Minerval y'umwana naguma aza kuvuga ngo mama, ngo wewe ujye uzondihira Minerval, canke ngo mama ngo uraraba mama undihire Minerval. Abizi ko usanzwe uvyitwararika, nta kibazo na kimwe afise, vyagoranye aza kubwira ati burya batubwiye ko hageze gutanga ya Minerval. Nta yandi makuru, arazi yuko tu es responsable, uri umuntu azi gufata mu minwe inshingano ziwe. Ndagitoye nahari Kinyarwanda. Imana irazi gufata mu minwe inshingano zayo. Ndagitoye nico nyene. Amen. Haleluya. Inshingano zayo rero wewe nanje niturinda kuyibutsa nisinzira, niboregwa, niyibagira, nikehanirwa ubwenge. Imana irafise mu minwe inshingano zayo. Muri ivyo rero harimo inshingano zo kugirira neza abana bayo. Rero Imana iragira providence, irategekanya ingene umwana wayo abaho. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Kandi ico nawe nokigezaho, namba wacumvise ucakire. Carankijije. Ni rya jambo nababwira ryantabara cagihe mu kwa 12, mbere sinzi ko ryantabaye ahubwo yararintahuje, kuko nari ndi mu hoteli
njyamyemwo ndi muri ya nama, zabaye inama zibiri nkora mu minsi isa, nkitaba hano nkitaba no ngaha, bose bakanyemera kandi bose bakazimpa inoti. Hariho uwambwiye wa wundi twubakanye, yambwiye ngo wabaye ngo umunyapolitiki, ngo nibo bazi ngo gufatanya ibintu. Sinzi rero aho yabiboneye, nimba naho yarihenze bamubabarire.